Ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas yemeza ko hari ingabo za Eritrea zikiri muri Ethiopia. Ayo makuru aje abeshuza yaheruka gutangazwa n'abategetsi ba Ethiopia bavuga ko abasirikare bose ba Eritrea bavuye ku butaka bwa Tigray. Ambasaderi wa Amerika muri ONU ariwo Linda Thomas mu kiganiro yakoranye n'abamenyesha makuru mu rugendo arimo mu gihugu ca Kenya nta vyinshi yavuze ku vyemezo vy'uko ingabo za Eritrea zikiri muri Ethiopia. Yagize ati naho bari barategetswe kuvayo baracariyo. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryasavye umushikiranganje wo gutanga amakuru muri Eritrea Yeman Gebremskel gutanga umuco ariko yirinda kugira ico avuze. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia, umuvugizi w'igisirikare ca Ethiopia, umuhanuzi vy'umutekano mu biro vy'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia nabo nyene banse kugira ico bavuga kuri ano makuru. Hari ariko umusirikare afise ipete rya general mu gisirikare ca Ethiopia yahakaniye Reuters no makuru agira ati mu ntara ya Tigray nta bandi basirikare bahari atari ingabo za Ethiopia gusa. Umuvugizi w'ingabo za Tigray we yamara yemeza ko afise ivyemezo vy'abasirikare ba Eritrea baharurwa mu bihumbi bakiri ku butaka bw'iyo ntara. Ingabo za Eritrea zagiye muravyibuka muri Ethiopia mu rwego rwo gufasha urugamba ico gihugu carimwo n'abitwaje ibirwanisho mu ntara ya Tigray. Amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'abategetsi b'intara ya Tigray n'aba Ethiopia mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze yategeka ko abasirikare bose ba Eritrea babwirizwa gusubira iwabo. Abasesanguzi bakaba bavuze ko ingabo za Eritrea zidakinjuye burundu ngo zisubire iwabo bizodindiza amahoro muri Ethiopia na Tigray. Intambara muri Tigray yatanguye mu kwezi kwa 11 ko mu 2020 ikaba imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abantu yangaza miliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu. Tukiri kuyavugwa ku mugabane wa Afrika, Libya n'Ubutaliyano vyasiniraniye amasezerano yo gukorana mu vyo guhanahana gaze. Ayo masezerano afise agaciro k'amamiliyaridi 8 y'amadolari ya Amerika, akaba yasinywe hagati ya sosiyete y'Ubutaliyano yitwa Eni n'iya Libya yitwa NOC. Amasezerano yasinywe mu rugendo umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni ariko akora Tripoli muri Libya. Amaze gusinywa ejo kwa gatandatu, Meloni yavuze ko ari amasezerano azofasha cane impande zose, agira ati azotuma haboneka ubuzi akomeza igihagararo ca sosiyete Eni. Amasezerano hagati y'Ubutaliyano na Libya azomara imyaka 25, akaba amasezerano abonwa nk'ashobora kuza gusahiriza gaze Ubutaliyano bwahora bukura mu Burusiya imbere y'uko intambara burimwo na Ukraine yaduka. Ibihugu bitari bike vya Buraya biriko biriga ingene bishorera gaze vyahora bikura mu Burusiya ku mugabane wa Afrika. Ubutaliyano ahandi bwari bwaratanguye kuraba ko bwoza burakura gaze ni muri Algeria. Hambavu igisata c'ubutunzi, ibindi vyatwaye Meloni Tripoli birimo ikibazo c'abimukira, aho bitegekanije ko aganira n'abategetsi ba Libya ku kibazo c'abimukira baca muri ico gihugu bagana mu Butaliyano. Kuva Muammar Gaddafi avuye ku butegetsi mwaka wa 2011, Libya isigaye ari nk'igitarugwa abimukira benshi muri Afrika yo musi ya Sahara, abakomoka mu bihugu vy'Abarabu n'abava ku mugabane wa Aziya yo majepfo bacamo kugira ngo bashike ku mugabane wa Buraya. Madama Meloni agifata ubutegetsi mu kwezi kwa 10 ko mu 2021 yari yavuze ko azohigura n'abimukira baza mu Butaliyano baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Butaliyano bukavuga ko mu 2022 abimukira barenga ibihumbi 105 binjiye mu Butaliyano biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira OIM bikavuga ko ibahari ya Mediterane icamwo abo bimukira ari inzira ya mbere igoye gucamwo. OIM yerekana ko mu 2022 abagera ku 1377 baguye muri iyo bahari bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho hirya no kw'isi tubafitiye muri kano gatondo. Ibiganiro vy'ingene ibihugu bitunze biri ku ruhande rwa Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya vyo ironsi ibiduga vy'intambara birinda ibisasu, indege z'intambara n'ibisasu vya misile birasa kure bigeze kure. Podolykal, umuhanuzi mu biro vya president wa Ukraine, yatangaje ano makuru avuga ko iki ari ikimenyetso ciza cuko amahanga atahuraho intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya igezeho. Umutegetsi muri Ukraine yumvikanishije naho biruko ko hari ibihugu bitunze bitarumva ko ari ngombwa gufashisha ibirwanisho Ukraine kubera ubwoba bw'impinduka vyotera mu makungu. Urusiya na Korea ya ruguru vyagiriza akatari gake ibihugu vyo mu burengero kwivanga cane mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya mu gufashisha ibirwanisho biteye
imbere Ukraine. Uyo mutegetsi mu biro kwa President Zelensky ntiyavuze amazina y'ibihugu bigihiga imanga ku bufasha bw'ibirwanisho yemeza ko igihugu ciwe gikeneye. Yagize ati turiko turaraba ingene twumvikanisha cane iki kibazo kugira ngo badufashe. Inshuti zacu zibwirizwa kumenya ivyo dukeneye kugira ngo tugabanye ibitigiri vy'inzirakarengane ziriko ziricwa, ivyononekara birimwo amabarabara n'ibindi bitandukanye. Tubwirizwa kwerekana neza rero akaga umugabane wa Buraya uzorwamwo ari nkamwe tutaronse uko twivuna. Amerika n'Ubudagi biri mu bihugu bimaze kwemerera Ukraine ubufasha bw'ibirwanisho birimwo ibiduga vy'ingwano birinda amasasu. Mu baneguye ubwo bufasha harimo umukuru w'ishamwe ryo kwivuna umwasi hamwe OTAN, igihugu ca Hongrie, Uburusiya na Korea ya Ruguru. Hongrie igabisha mbere ko izogerageza kuba intambamyi ikomeye igihe cose ubumwe bwa Buraya bwo kwifuza kuja mu nzira ya Amerika n'Ubudagi mu vyo gufasha Ukraine mu bigwanisho. Amakuru yose abagezweho hirya no hino kw'isi ku Ijwi ry'Amerika mushobora kuyasanga kandi kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa@com. Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ibitigiri vy'abakenyezi bapimisha imbanyi zabo mu Burundi biracari hasi cane. Mu ntara ya Makamba h'Ijwi ry'Amerika ryakoreye kuri iki kibazo iciye ku bakunzi bayo gushika mu mpera z'ukwezi kwa 9 ko mu 2022 hipimishije hagati ya 33 na 35% vy'abakenyezi bari bitezwe. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Kuva mu mwaka wa 2005 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu. Ariko nubwo bimeze uko, urugero rw'abakenyezi baja gupimisha imbanyi zitarenza amezi 3 baracari bake mu ntara ya Makamba. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka wa 2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanyi zabo zitarenza amezi 3. N'abakenyezi baja kwisuzumisha inyuma y'imisi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake, bari hagati ya 55 na 63% muri ico kiringo nyene. Abakenyezi twahuriye ku ibyariro ry'Imakamba bavuga ko hari igihe nagumye niyumvira ati ngira ngo sivyo batari byo muganda tebatire kanje gusuzumisha cyangenda haheze ico kiringo byarangoye birashika ngenda haci ico kiringo c'amezi 4. Harimwo batinye bavuga ati ngo jewe ngubomenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngayitse nkwaye inda umwana atarakura bwarirya nikosa. Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza. Abakenyezi iyo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi, baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga 3. Ikindi kibituma nuko abagabo bigira sindabibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze. Kubera baragira isoni, dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato baguma kurikiza abana bakiri bato, baca batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga. Ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi rakorote nkuko nibitanga Dafroze w'Inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe. Harimwo batinye bavuga ati ngo jewe ngubomenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngayitse nkwaye inda umwana atarakura bwarirya nikosa, naho umwana yaba afise amezi angahe urashobora kugenda rwose buba wabigize. Ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije ni imisi 15 inyuma yo kwibaruka. Iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza. Ikibituma n'udukorwa twishi two mu rugo. Niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ati abakenyezi bibungenze badafise ingorane ntibaza kwisuzumisha. Mu gice ca mbere benshi baza kugiha bafise ingorane gihimba kuri karibwa cyagiye aboneka amaraso karaza niho kesha aza kwipimisha imbanyi, n'ahandi igiti kigacari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro uza kwipimisha imbanyi mu gice ca mbere. Mugenzi we Ineza Alice nawe ati nubwo wowe ubona ibimenyetso by'uko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko kambere bwo ntubuzi ko wibungenze
ko urashobora kwibaza ko wibungenze ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona n'inda iriko iratera ija imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo. Kuza imbanyi ikuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane. Ukaza nko ku mezi 6 tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi 3 umva kubikosora ko bigoye. Cyo kimwe niyo waje kare ko urumva uje kare cyo tuguha impanuro z'ingene uvyifatamwe amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane. Kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugene yofungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza, bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria. Kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake, abo bakira nababa bafise ibibazo. Nestor Niyonsaba muri ico gihe rero bakaca baza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize tugize turabaza rero twasanga rero n'ingorane mu miryango acana muri bimwe vya kera n'ivyo gukana umuvyeyi basanga rero umugabo atangukona n'umugore wiwe hakiri kare atarakira zira nguma cyaguma rero cyagisebura turakira abantu batari bake kandi ari ibintu byinshi bikirunana nk'ivyo muri sandi bisa nuko vyataye igihe. Hari n'abandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba vyirondoka cyangwa gasanga ubwi ati jewe ego nashitse mabukwe acankandisha uburoro bw'ibitoki naje ahantu hakandisha uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu uri kongeramwe akacasubira kuza rero yamaze gusebura. Hari n'abapfa kubera kuguma bava uturaso duke duke ariko bakabifata minenegwe. Alice Ineza ashobora no kuguma yaragize akahemohaji gake gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadeshirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso, ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga aranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanyi bamuroze nibiki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation postnatale conye arico cabivuyeko. Nestor Niyonsaba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma. Kamunotero abavyeyi nukuri nuko boza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukaraba amagara yabo ingene ameze tukaraba amagara y'abana kuko n'amagara y'abana igihe baje tuja tubahimiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafise akamaro gakomeye cyane gose. Rero nkabasaba yuko umuvyeyi wese avuye ngaho aje kwibaruka yoheza akagaruka tugasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi 2 amagara tugasubira tukamusuzuma tukaraba ko amagara yiwe ameze neza hamwe n'umwana wiwe. Mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto, abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria. Amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi 3 canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake. Ijwi ry'Amerika twandanize ku kiganiro ejo. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubu ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christina, Nadine Uwamahoro ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero nimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka.
Si ibyo gusa turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda atubwira aho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunze ibikinamico ngira nkugire ntimukikwe n'agace ka 20. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 42 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine. Uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka. Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permis, nyuma nza kuza nyine mu Rwanda nkatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permis nyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntago ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga ntago cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva, oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga bakora impanuka nk'ibisanzwe. Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute? Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retroviseur 3, iy'imbere iri mu modoka imbere n'izindi 2 ziri ku ruhande, iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze no ku mpande zawe. Kubera ko ngemba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso kandi nyine nkabishobora. Si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni inyuma yanjye kuko mba namubonye. Imbere mba ntareba, kandi nanone niyo uri inyuma yanjye mba nakoresheje ya ndorerwamo imbere nkakubona. Nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka. Ikiza ni ikihe? Turatwara pe. Abapolisi bamwe namwe barabizi, kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda. Ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permis nyarwanda. None kugeza ubu ngubu mubona hari izihe mbogamizi mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga? Ni ibibazo bibiri. Abantu bo baba batekereza kubera ko tumva arahita yibaza ngo none nibaguye ihoni. Aho nicyo kintu bitwaza cyica uburenganzira bwacu. Ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda ese aho bimeze gute, mu bindi bihugu bimeze gute. Usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine, ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute. Nicyo kibazo. Ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse. Niba byanditswe kugira ngo babivugurure, ushobora gusanga bibaye ihurizo, bakavuga ati yazwi itegeko nuko rimeze, ugasanga ni urwitwazo. Bavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva, cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga. Mu by'ukuri kuhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta, nta mafaranga biri kubasaba. Umuntu arayatanga akiga, agakora ibizamini nk'abandi. Rero ntabwo ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu. Ese usibye amategeko uvuga atabemerera kuba mwatwara imodoka, byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda iyo utwaye ubona bimeze bite? Nta kibazo.
kuko polisi bo ubwabo barabyumva baratwumva. Hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntago mbyumva neza mu by'ukuri, arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organisation kimwe nk'iyi, ibintu byose akabikora akabishobora, ni gute yananirwa gutwara imodoka? Icyo cyonyine cyamunanira, nawe ntago yumva impamvu y'ibyo bintu. Kavuga ati rero ubwo burenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa. Ukurikije imbogamizi muhura nazo ubona hakwiriye gukorwa iki? Ni ukugira ngo iryo tegeko rihinduke. Abashinzwe gutanga ziriya perimi cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ntibamushidikanyeho ngo ntabwo yashobora gukora ikizami, uyu nguyu ntabwo yumva, ntabwo ashobora gutwara, bakanga kuguha perimi. Nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse nta kibazo cyaba gihari, ejo nagenda nkakora bakayimba. Arakoze cyane Kwizera Clementina, umusemuzi wa Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga. Avuga ko hari igikwiye gukorwa, amategeko akavugurwa, nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka, nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagira uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Reka nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ubusanzwe iteka rya Perezida nomero 85/01 ryo kuwa 2 Nzeri 2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo. Mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi, bityo ugasanga abafite ubumuga bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Musoline Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda, atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique, katumwumve turagaruka mu kanya. Abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga, icyo kibazo urakivuga iki? Buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategori ya driving license ntayihari, ariko icyo dushima nuko dufite kategori yahariwe abafite ubumuga ya driving license. Ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tuganira nabo kureba kapasite y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe ubwo burenganzira abubone. Ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose perime, ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo kapasite y'umuntu gukorera perime mu ngingo afite nkeya agifite zamufasha kuba yahabwa iyo license, ariko tari buteze n'ikindi kibazo muri public. None honorable, ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi ariko biri mu mategeko? Twamaze kubona new policy yadushyiriweho, mvugamo social protection yo kuzayihuza, ariko igikurikira iyi new policy nakubwiyemo classification, categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga
ariko apana muri ango ya muganga, ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga abafite ubumuga. Niyo mpamvu leta yadushyiriyeho politike nshya kugira ngo tuvomemo twamendinge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe. Mu kuza kuyavugurura turagenda twakomporayinga n'izo needs nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose. Haraza kuyongerwamo izi needs zose turimo tuvuga zandikwe, ariko nanone imikorere cyangwa amateka y'uko bikorwa n'izindi nzego, kuko ubumuga ni cross-cutting, bikora ubuzima bwose, nta hantu bitakorerwa bitavugirwa. Nabo bakagenda bareba kuri ya police, kuri ya mategeko na needs bashyize muri ayo mategeko. Arakoze cyane Depite Musoline Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Aho avuga ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakubiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Katunashimire mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagira uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.